Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Umunsi wahariwe urwaruka rw'imbonerakure bise Imbonerakure Day wahimbarijwe mu ntara ya Muyinga muri komine Gasogwe, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bitabiriye uwo munsi. Mw'ijambo yashikirije umukuru w'igihugu barashima kubona imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda iriko iranaguka. Naho mu kubijanye n'imyidogo y'abitura ubutungane ngo nyuma y'amezi 6 azoba yamaze gusubiza ku murongo igisata c'ubutungane. Icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza kuri wa gatanu igenekerezo ya 27 Myandagaro yari yagendeye ikigo c'ubushakashatsi mu burimyi n'ubworozi Iraze. Ico kigo akaba ari kimwe mu biri mu muryango w'ibihugu vy'ibiyaga binini arivyo Kongo, u Rwanda n'u Burundi. Prosper Bazombanza akaba yashikirije ko ibibanza leta y'u Burundi yari yashizwe Prosper Bazombanza akaba yashikirije ko ibibanza vya leta y'u Burundi yari yashize mu minwe y'ico kigo biri Mashitsi muri komine Giheta mu ntara ya Gitega kugira kiranguriremwo ibikorwa, kikaba kimaze imyaka itari mike kitagikora neza, kandi ngo hagiye kwigwa vuba cane ukungene vyoba birarimwa mu kurindira ko ico kigo gisubira gukora. Inyubakwa z'ico kigo nazo ngo hagiye kwigwa icokorwa kugira zibungabungwe ntizononekare, zishobore kuba zirafasha igihugu. Kuri wa gatanu inyuma y'uruganda rwo kurabira hamwe ibibazo bijanye no gutahukana impunzi no kuzisubiza mu zabo rwatunganijwe n'amashirahamwe akorera muri ico gisata co gutahukana impunzi, umuyobozi mukuru araba itahukanwa ry'impunzi yashikirije ko igikorwa co gutahukana impunzi kirimwo intambamyi zitari nke, na cane cane zijanye no gusubiza mu buzima busanzwe abahungutse. Rero ngo abafasha muri ico gisata bogira uruhara bimwe biboneka kugira izo ngorane zitoregwe umuti. Ikigo GLAPS caronkeje abana 141 b'imyaka iri hagati y'5 na 21 impamyabushobozi inyuma y'inyigisho z'icongereza bari bamazemwo ikiringo c'amezi 3. Nk'uko umuyobozi w'ico kigo abimenyesha, Azarias Nkengurutse, ico kigo cashizweho kugira bafashe abana kumenya neza indimi na cane cane icongereza kubera ko gikenewe cane ku isoko ry'umurimo. East African Business Council ifise icicaro cayo yarusha muri Tanzania, ikaba ifise intumbero yo guteza imbere urudandazwa mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, gukomeza amashirahamwe mu karere no kugwiza imitahe, ivyo vyose mu ntumbero yo gushitsa umugambi w'isoko mpuzamakungu rya Afrika y'ubuseruko. Ni mu gihe ishirahamwe Kaze Green Economy rihingura amakara akingira ibidukikije rikura mu bitiritiri ryaraye ryakiriwe muri iryo shirahamwe rihurikiyemwo amashirahamwe akomakomeye yo muri Afrika y'ubuseruko. Mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanga abana 4 barafashwe mw'ijoro ryo kuri uyu wa gatanu n'abanyagihugu bo ku mutumba Buramata bagirizwa ubusuma. Ngo bana bari hagati y'imyaka 12 na 17 bakaba bafashwe bariko barabaga impene bivye, baca bajanwa ku gipolisi co kuri uwo mutumba. Ariko amashirahamwe aharanira agatika k'abana asaba ko abo bana bokurikiranwa neza
bakagororwa bakigishwa nk'imyuga yobafasha. Mu ntara ya Cibitoke, komiseri ajejwe igipolisi muri komine Rugombo ashikiriza ko amasanganya 5 mu minsi 7 ari yakunze kuba mu gisagara ca Cibitoke no ku mugwa mukuru wa komine Rugombo bitewe n'uruja n'uruza rw'amakinga yiruka cane ku mugoroba. Ngo bakaba bagiye kugira inama n'abo vyega kugira hafatwe ingingo. Kuri uyu wa kane, imiryango 54 yo mu gisagara ca Kayanza niyo yaciwe ihadabu y'amafaranga kubera ko itashize amatara ku mpangu mu ntumbero yo kurwanya ubusuma muri ico gisagara, nyuma yuko bari babisabwe na musitanteri wa komine Kayanza Gilbert Nyandwi hamwe na buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remy Cishahayo. Amafaranga y'amarundi agera ku 540 niyo yatanzwe, kandi ngo ico gikorwa kizobandanya gushika impangu zose zo mu gisagara ca Kayanza zigiye ko amatara nk'uko bishikirizwa n'umuhanuzi wa musitanteri wa komine ya Kayanza Christian Baranyizigiye. Umugoroba wo kuri uyu wa gatanu, umwana w'umwaka umwe n'igice yaritavye Imana ahiriye mu nzu y'abavyeyi biwe. Aho ni muri zone Cendajuru muri komine Vumbi mu ntara ya Kirundo. Uwo muriro wadutse abavyeyi batari hafi kandi umwana yararyamye. Amatohoza akaba yatanguye kugira ngo bamenye ukuntu vyagenze. Mu nyubakwa za kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika harasozerewe ibirori vyari bimaze imisi hafi 7 yo kwibuka imyaka 20 iheze iyo kaminuza ibonye izuba. Muri ivyo birori harabayemwo no guha udushiruka bute bamwe mu bakozi hamwe n'abanyeshure bigenjeje neza kuruta abandi. Dutandukire amakuru y'inkino. Umuranotsi Francine Niyonsaba yabaye uwa mbere ku metero 3000 kuri uyu wa gatandatu, aho yirutse iminota 8 amasegonda 19 n'amatierisi 8. Akaba ari mu mahiganwa ariko abera mu gihugu c'Ubufaransa yitiriwe Diamond League. Umukinyi w'umurundikazi azwi ku izina rya Niyonkuru Sandrine yarashize umukono ku masezerano y'imyaka 2 mu mugwi wa Fountain Gate Academy ho mu gihugu kibanyi ca Tanzania, akaba yahora akinira umugwi Fofira. Nk'uko Jean Paul Manwangari asanzwe arongoye umugwi ujejwe gutegura amatora mw'ishirahamwe y'umupira w'amaguru FFB, bazorongora abandi ku makomine, intara no ku rwego rw'igihugu, yaramenyesheje ikirangamisi c'ayo matora, aho kuva ku igenekerezo 24 gushika ku igenekerezo 26 Nyakanga uyu mwaka turimwo hazoba amatora ku rwego rw'amakomine, ku igenekerezo rya 22 gushika ku rya 24 Gitugutu uyu mwaka turimwo hazoba amatora ku rwego rw'intara, ku igenekerezo 27 Munyonyo uyu mwaka nyene turimwo hazoca haba amatora ku rwego rw'igihugu. Rero ngo kubashaka kwitoza ku rwego rwa komine bategerezwa kuba bashikanye dosiye zabo muri FFB ku igenekerezo rya 9 Nyakanga uyu mwaka turimwo. Kubashaka kwitoza ku rwego rw'intara babwirizwa kuba bashikanye dosiye zabo ku igenekerezo ya 30 Nyakanga, nayo abazokwitoza ku rwego rw'igihugu babwirizwa kuba bashikanye dosiye zabo muri FFB ku igenekerezo ya 28 Gitugutu uyu mwaka turimwo. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 27 Myandagaro umwaka wa 2021 mu nyubakwa z'ihoteli King's Conference, urunani rw'amashirahamwe
akorera cane ku bijanye no gukinga amabi akorerwa abakenyezi COCAFEMGR batunganije uruganda rwo guhanahana ivyiyumviro. Bakaba baganiriye ku itegeko ryashizweho kw'igenekerezo ya 22 Nyakanga umwaka wa 2016 rikingira abakorerwa amabi afatiye ku gitsina, ryari ryaratanguye kwigishwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu, ariko ngo nubwo ryigishijwe ngo bararyize babona ko rifise utunenge tukwiriye gukosorwa. Kandi nk'uko umunyamabanga muri urwo runani Alexis Nkurunziza yabishikirije, ngo inyishu ngo nuko abegwa bose n'ico kibazo haba mu mashirahamwe yigenga canke mu nzego za leta boja hamwe bakaraba ikibereye. Izo ngingo zimwe zimwe canke ibidatomoye neza mw'iryo tegeko vyokosorwa. Muri COCAFEM basaba leta ko nk'uko yemeye gushira mu ngiro iryo tegeko, ngo rero nutwo tunenge twokosorwa, gutyo agateka kazina muntu na cane cane ak'umukenyezi n'umwana kubahirizwe n'ak'abagabo kadasigaye inyuma. COCAFEMGR igizwe n'amashirahamwe 11 ari mu bihugu bitatu: Uburundi, u Rwanda na leta iharanira demokarasi ya Kongo. Bagakora ubuvugizi bwo hejuru kugira agateka k'umwana, k'umukenyezi n'ak'umugabo kadasigaye inyuma kubahirizwe. Mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo, abanyagihugu baba ku mugwa mukuru bavuga ko bamaze indwi zibiri atamazi baronka, kandi kugira baronke amazi bakora urugendo rurerure bakariha amafaranga 500 kw'ibido y'amaritiro 20. Kudashoboye kuronka ayo mafaranga aca akoresha amazi y'imifurege bavomeza imirima ya Nyamagana. Abandi ko babijejwe urongoye igisata c'amazi muri Regideso mu ntara ya Cibitoke avuga ko iryo kena ry'amazi ryavuye ku kwaguka kw'igisagara ca Cibitoke. Mu ntara ya Muyinga komine Gasogwe habaye inama yo kurwanya ikiza sida ku mutumba Masasu, aho buramatari w'iyo ntara Jean Claude Barutwanayo yateye akamo abapfakazi n'abakobwa bibarutse batarubaka izabo kuja imbere mu rugamba rwo kurwanya ico kiza. Iyo migwi ibiri co kimwe n'abahukanye niyo ikarigwa cane n'ico kiza, kandi ngo yifuza ko ibitigiri vy'abahukana vyogabanuka ku nyungu z'igihugu. Kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Mwaro komine Gisozi, abana bo mu miryango ifise amikoro make barenga 1000 bo muri zone Nyakararo bararonkejwe ibikoresho vy'ishure bigizwe ahanini n'amakaye bifise agaciro k'imiliyoni 6 vyegeranijwe n'urunani rw'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ari muri iyo zone Nyakararo. Dutandukire amakuru y'inkino. Abakinyi b'abigeme b'umugwi wa badminton Kelly Janvier Iradukunda na Bertie Niyomwungere baravyitwayemwo neza mu higanwa rya Afrika baserukiyemwo Burundi mu gihugu ca Benin. Aba baratsinze umugwi w'igihugu ca Niger. Inyuma yuko umunonotsi Francine Niyonsaba yarayabaye uwa mbere ku metero 3000 i Paris mu Bufaransa mu higanwa Diamond League, yandikishije amateka aho uwo mwanya yagize ari uwa mbere mu Burundi atawundi arawugira. Kuri uwo mwanya ni uwa mbere mu mateka yose y'iryo higanwa risanzwe ribera i Paris mu Bufaransa. Akaba kandi ari umunonotsi yigenjeje neza kurusha abandi muri iyi saison. Kandi nk'uko vyemezwa na World Athletics, Francine Niyonsaba
yaciye aba uwa gatandatu ku rutonde rw'abakenyezi banyaruka cane mu kwiruka ku metero 3000. Muri CAF Women Champions League Sekafa y'umwaka wa 2021 umugwi PVP Buyenzi mu rukino rwayo rwa mbere yaratsinzwe n'umugwi Simba Queens wo mu gihugu ca Tanzania ibitsindo 4-1. Muri basketball mu nkino zishira izanyuma zahariwe gutanga ubushimwe muri Asebab urunani rwaraye rutsinze Dinamo ku manota 76-58. Star nayo yatsinze umugwi Kerne ku manota 65-58. Urukino rwa nyuma ruza guhuza umugwi w'urunani na New Star kuri uyu w'Imana. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.